Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane kandi anateye ubwoba, niyo tugira nyine ngo tubashikirize muri kino gitondo. Wifuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta cindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tuyatangurire mu ntara ya Bubanza, aho imbonerakure imwe irapfunzwe yagirizwa kugerageza gukora ubwicanyi. Claude Niyonsaba, imbonerakure mu mwanya w'umuhari w'urwaruka rwa CNFD, yagerageje ku mugoroba wa gatandatu uheze kugurura grenade agomba kwica abantu bashika 10 ku gacimbiri Ruvumvu muri komine n'intara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi. Yarahagaritswe apfungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi ca Bubanza. Grenade yarafashwe n'igipolisi nicyo nyine cyagihise cyifata ako kanya. Umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi yaheruka gutahuka ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yari mu ntambara zo kurwanya abaroberi b'abarundi bacumbitse mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Hafi isaha 6 z'ijoro Claude Niyonzima yarasohotse umwero aja ku rugo iwe ku mutumba Gitovu. Abamubonye bemeza ko yari yaborewe ku buryo bukomeye cyane. Yarahwanye n'urwaruka rwo ku mutumba wiwe baca barashwana ku buryo bukomeye cyane. Yari yanyegeje grenade ikorerwa mu Rusiya inyuma y'inzu badandarizamwo urwarwa. Yaciye aja kwitora ikoresha mu gutera ubwoba abahungu imbona nkubone. Niko umwe mu babyiboneye atomora akavuga ko byari ibintu biteye ubwoba cyane. Nyuma yo kuva muri Kongo ari kumwe n'igisirikare, iyo mbonerakure yigira uko ishaka kandi gakora icyo ishaka. Yavuze ko agomba abereke ico yakuye muri Kongo. Yaragerageje kugurura iyo grenade. Izindi mbonerakure zizi ikibi ico kigwanisho gishobora gutera baciye bayimwaka byihuta imbere yuko ayugurura akayitera. Niko ababibonye bashimangira bakavuga ko byari ibintu biteye ubwoba kandi binababaje kubona yaragiye kwisasira abantu bangana gutyo akoresheje grenade. Umukuru w'umutumba afashijwe n'abanyagihugu bace bajana ubwo nyine Niyonzima muri komisariya y'igipolisi muri iryo joro nyine. Umukwabo warakozwe bukeye bwaho nyine kumuhana iwe n'igipolisi, ariko nta catowe giteye amakenga. Imbonerakure ziracarungikwa muri Kongo. Ku mutumba Shari ya mbere Bubanza iyindi miyabaga yararungiswe muri Kongo. Izindi mbonerakure zitari munsi ya 4 ziracari muri ibyo bikorwa. Niko umwe mu banyagihugu w'Iruvumvu amenyesha akavuga ko ari ibintu bibangamiye ku rugero rwo hejuru cyane. Abanyagihugu b'Iruvumvu twavuganye basaba ko izo mbonerakure zitwara nk'abasirikare zikanatera ubwoba ababanyi bazo zikoresheje ibigwanisho zohanwa. Mu myaka iheze ikinyamakuru cacu caronse intahe z'imiryango y'imbonerakure ivuga iti abana bacu bariciwe ku rubuga rw'intambara muri Kongo kandi ntitwemerewe gukora ikigandaro. Bibabaza abarundi batari bake bakabona ko abana babo bariko baragwa ku rugamba rw'intambara muri Kongo, ariko leta ntagire ikintu na kimwe ikora kugira ngo igarukire ku miryango y'abo bana. Abategetsi b'u Burundi bagumye bahakana ko hari abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo, nubwo ibyegeranyo by'amashirahamwe yo mu gihugu na mvamakungu hamwe n'abahinga babone byabyerekana gushika kwa 15 Myandagaro 2022, aho abasirikare ba mbere barungikwa ku mugaragaro ku butaka bwa Kongo. Ariko babandanya babeshuza ko atamonerakure ziri mu basirikare b'Abarundi ku butaka bwa Kongo.
ubuheruka umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashimiye imbonerakure ku ntererano yazo mu gucungera imbibi, azihamagarira anazitera intege ko zorwiza amarondo y'ijoro kugira ngo zigumye zihasha abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ariko ikiboneka neza nyine nuko ruhigi rw'ibyo imbonerakure zikora muri no minsi nyine ruzihabwa n'abategetsi bakomeye cyane bazisaba nyine gukorera no kugirira nabi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Tuvuye ngaho amakuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Rumonge, aho umukuru wa sentare nkuru ntiyapfunzwe nubwo yagirizwa kunyuruza ibitenge byafashwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge ntiyabaye agipfungwa nubwo byari byatangajwe n'umuvugizi w'umushikiranganji w'ibyo bujejwe harimwo umutekano, yari yemeje ko apfungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi ubumanuko bw'u Burundi. Abacamanza bariyamiriza ka mwana wa mama nkako hari abandi bacamanza babiri bapfunzwe bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu kandi ibyo bakoze bifise uburemere buto kubyagirizwa umukuru w'iyo sentare. Umukuru wa sentare nkuru ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi ari mu rugo iwe kuva ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Ibihushane n'ibyatangajwe n'umuvugizi w'umushikiranganji bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye yari yemeje ihagarikwa ryiwe n'ipfungwa ryiwe mu ibohero rikuru rya Bururi. Amasoko mu butungane aho i Bururi yemeza ko atigeze ahonyoza ibirenge muri iryo bohero, ko ibyo Peter Nkurikiye yawushikirije ari ibinyoma nk'uko n'ubundi asanzwe ashikiriza ibinyoma bikomeye cyane. Abarundi batari bake bakaba baramwise ko ari wenyine mwami w'ibinyoma ngaha mu gihugu c'u Burundi. Imizunguruko ibihangange by'umugambwe ku butegetsi byaranse ko apfungwa kandi barabishiramwo ingufu zikomeye cyane. Mu gihe igipolisi cyatangaza ko yinjiye ibohero rikuru ku mugoroba wa kane, urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Burunga n'urongoye umugambwe muri komine bari bamaze kuhashika. Yoba yarashigikiwe n'ibyo bihangange bibiri mu mugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu bari bumvise ko yahagaritswe bari bashitse mu micungararo y'iryo bohero rikuru rya Bururi kugira ngo barabe nimba by'ukuri uwo mukuru wa sentare nkuru ya Rumonge aza kwinjizwa iryo bohero, ariko barategereje barabura. Nta numwe yamubonye ahonyoza ibirenge. Kuwa gatanu mu gitondo bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bururi bamubonye atembera rwose ataco inona, mu gihe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati n'umutekano Peter Nkurikiye yari yamaze kuvuga ko yaraye mu ibohero, ariko bikaboneka ko nyine bitigeze bibaho, ari bya binyoma nyine asanzwe ashikiriza. Ubwo amasoko yacu Gaspard Nahayo yarasubiriye kurenguka muri parike yegamiye sentare y'iyungururizo ya Bururi kugira ngo abazwe. Umugambi wari wamaze guheza gufundikwa mu ijoro ry'uwa kane hagati y'umunyamabanga w'umugambwe mu ntara hamwe na parike nkuru yegamiye sentare y'iyungururizo kugira ngo ntashirwe mu gasho. Niko isoko ryegereye iyo dosiye ryamenyesheje abamenyeshamakuru bakorera iki kinyamakuru cyacu. Ku munsi wa gatanu wa 27 Gitugudu, umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yari yatuganywe gucungererwa n'umushikirangamanza mukuru wa sentare y'iyungururizo ya Bururi. Ubwo amasoko mu butungane parike nkuru yegamiye sentare y'iyungururizo ya Bururi yemeza ko amatohoza yandi abandanya mu Rumonge kugira ngo haboneke ibyemezo by'ibyo yagirizwa. Gucika intege ku buryo bukomeye cyane. Agashafu ni kenshi mu gisata c'ubucamanza mu Rumonge na Bururi. Abacamanza n'abashirizamanza ntibanyegeje umubabaro wabo ku byo bise akarenganyo mu butungane. Bavuga ko abacamanza n'abashikirizamanza batari mu mugambwe uri ku butegetsi bavundiye mu ibohero ry'intara ya Bururi bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu kuko bahaye kopi y'urubanza umuburanyi atari yatanze amafaranga atarenga ibihumbi 6 by'amarundi mu kigega ca leta. Bariyamiriza ico bita ka mwana wa mama, bagasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira ngo afate mu minwe iyo dosiye ijanye n'inyuruzwa ry'ibitenge byagirizwa uwo arongoye sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge.
Ayo masoko nyine mu by'ubutungane avuga ko amatohoza ariko araba akorwa na parike nkuru yegamiye sentare y'iyungururizo ahengamye, bikanaboneka neza ko intumbero ari ukweza uwo yagirizwa ibyo byaha, kandi mu by'ukuri yarabikoze mu gihe abandi bacamanza bafunzwe ku karenganyo gakomeye cyane. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano ashuha cyane ntaco arashikiriza ku byo yatangaje atari byo kwifungwa bya Gaspard Nahayo, umunywanyi akomeye wa CNDD yumvikanye mu butumwa bwo mwijwi yishima kuba yaratoteje bikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, harimwo umushingamateka w'umugambwe ukomeye mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi Seneri. Tuvuye ngaho ku makuru nyine yavugwaga mu butungane aho ko harabonekamwo akarenganyo gakomeye cyane, dusimbire nyine kuri no nkuru nayo y'umubabaro iriko iravugwa ngaha muri Kayokwe, aho abakenyezi babiri bagirizwa kwica uruyoya bapfunzwe. Irakoze Josiane w'imyaka 19 apfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro hagati mu Burundi, yagirizwa kwica uruyoya yabyaye. Uwundi mukenyezi yagirizwa kugira uruhara mu rupfu rw'uwo mwana nawe nyine apfungiwe muri ako gasho. Igipolisi cyo muri iyo komine kiremeza ayo makuru kikavuga nyine ko ibyo byose byabaye ku munsi wa gatanu wa 27 Gitugutu. Uwo yikekwa ubwo bwicanyi yari agwarije nyina wiwe mu bitaro byo mu Kibumbu muri komine Kayokwe intara ya Mwaro. Abantu baragize amakenga babonye amaze amasaha menshi mu bwogero. Abagwaje abantu baciye bihutira kuja kuraba ibyo ariko arakora, basanze yamaze kuniga uruyoya yari ahejeje kubyara. Abo bari bagwaje abagwayi baciye batabaza igipolisi. Umwigeme yaciye hagarikwa nk'uko amasoko yacu abivuga. Mu ntwaro bemeza ayo makuru bamenyesha ko hari uwundi mukenyezi yikekwa ko kuba yaragize ruhara muri iyo dosiye yahagaritswe. Yikekwa kuba yarafashije uwo mwigeme muri ubwo bwicanyi. Bose bapfunzwe muri komisariya y'igipolisi ca komine Kayokwe, aho nyine bariko barakurikiranwa ku caha co kugandagura uruyoya. Tuvuye ngaho nyine amakuru yacu tubandanize muri Ndava, aho umuntu umwe yishwe kandi akicwa ku buryo bubabaje cyane. Alexis Nimubona w'imyaka 32 yarishwe mu ijoro ry'uwa gatanu rishira wa gatandatu yatamagujwe umupanga. Ubwo bwicanyi bwabereye ku gacimbiri Gahororo umutumba Bugera, ni muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro hagati mu Burundi. Mu ntwaro baremeza ayo makuru bakavuga ko ibyo byose byabaye. Abantu 5 bikekwa barahagaritswe kugira ngo babazwe uko ibyo bintu byagenze. Uwo yishwe yari kumwe n'abagenzi biwe bariko barasangira urwarwa ku bw'amasoko yacu. Yariko arasangira inzoga n'uwo yamwishe. Anatori Butoyi yicishije mugenzi we igipanga. Ku bw'amasoko yacu abo bagabo babiri bari bafitaniye amafaranga baguraniye. Mu burongozi bwa komine baremeza ayo makuru. Aloyizi Ndenzako musitanteri wa komine Ndava ahanura abo arongoye kutihanira. Abantu 5 barahagaritswe ku mvo z'amatohoza y'igipolisi ariko araba. Ubu bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca komine Ifota. Bari muri ubwo bunywero nyine gihe ubwo bwicanyi buba mu niko nyine igipolisi kivuga, kuko kikavuga ko kigomba gukora amatohoza kikareba ko abo bantu bari muri ubwo bunywero bose batabigizemwo uruhara. Ariko nyine ubwicanyi nk'ubwo akaba ari ikintu kibabaje kandi kiriko kirahungabanya umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko biboneka ko mu mihingo yose y'igihugu abanyagihugu bariko baricana, ariko bikaboneka ko biba bivuye ku matati baba bafitikaniye. Ariyo mpamvu nyine abategetsi batandukanye basaba abanyagihugu kugira ngo bajye bitura inzego kugira ngo bihanire, kuko bibakwegera ibyago bikomeye cyane. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri no mbonesha kure imwe rudende, ariko tukibanda ku makuru cyane cyane abari kuvugwa muri politiki, aho hari amakuru tumajije kuronka ateye ubwoba kandi atahumuriza, ariko aravugwa mu bihangange bikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi. Nyine turi buze kubashiriza amakuru yacu, hanyuma wifuza kuzajya ubamambira ushyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico busabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.